Yes, inshuti z'akadasohoka rero bakunzi ba TV Duniani Kote birumvikana turagarutse ariko kandi mbabwira ni ibintu bizakomeye mu gihugu cy'u Burundi kuko ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport ikijyanye n'ikoranabuhanga kimaze kuvaho bivugwa rero yuko igisirikare cya 23 cyamaze kuba rwose kinjira iki kibuga cy'indege mu buryo navuga ko bukomeye cyane ndetse kandi hakanakekwa na Red Tabara. Murumva neza ko ari gukekwa abagabo babiri. Murabizi rero muri iki kiganiro mba ndi kumwe n'umuvandimwe ubikurikiranya hafi ubugiye kugenda uduha ubusesenguzi gatanu kuri gatanu uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Gusa mbere y'ibi byose reka mbanze by'umwihariko nisuriza abantu badukurikira mbere yo kugira ngo tumwakire ndetse tunababwire zimwe mu ngingo z'ingenzi turiwe tugarukaho. Reka mbanze nsuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye kuko ni abantu b'agaciro gakomeye cyane badukurikira rero abari mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari mu Belgium ndetse n'Ubufaransa. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. By'umwihariko bari hano muri Uganda, bari hano muri Congo, nabo tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Turaza kugaruka rero ku kibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport tubabwire yuko ikijyanye n'ikoranabuhanga rimaze kwinjirirwa ndetse ibintu byamaze kuba bihindura isura kuri iki kibuga cy'indege. Ivumbi ryatumutse, turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'umuzingo, turaza gusimbukira by'umwihariko mu bindi bice bigiye bitandukanye tugende tubapodetinga tubabwira uko situation ihagaze. Nyamuneka nshuti z'akadasohoka abanywanyi bacu turaza kubabwira yuko by'umwihariko muri ibice bya hano muri Uvira abarundi benshi bamaze kwagwa ari benshi ndetse n'abasirikare bafite amapeta agiye akomakomeye. Turaza kuba tuyabasomera tubabwira uko bimeze ariko kandi tuze kugaruka no ku mukwabo udasanzwe wongeye gukorwa ahitwa Gitega. Uyu mukwabo rero ukaba ari umukwabo urimo urakorwa nyuma y'uko rwose ngo harimo harikangwa by'umwihariko abasirikare ba 23 bashobora kuba barinjiye muri bice bya za Gitega. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'umuzingo. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye tugende tubapodetinga tubabwira uko situation ihagaze kuko amakuru ni menshi cyane aribana n'umutekano, politike na diplomasi. Muraza kunyemera tunyabukire by'umwihariko hano za Cibitoki mbabwire ko bariyeri zamaze kuba nyinshi ku rwego rwo hejuru tubikomozaho tubive imuzi n'umuzingo. Ndabona rero umuvandimwe yamaze kugeraho by'umwihariko ndabona yamaze kugeraho rwose kabisa. Reka nzi tumwakire, ndabona yamaze rwose kuba ageraho. Reka nzi tumwakire kugira ngo ibintu tuze kubyinjira namo neza gatanu kuri gatanu. Ndabona yaje ariko none nze kubabwira ko turimo nagaruke muri CNDD-FDD tukababwira uko situation ihagaze. Kambanze mwakire ubwo ibindi turaza kwa tuyikomeza n'ubundi. Uno munsi nagomba ko tuvuga ku kiganiro kijejwe kivuga ku bibera muri politike za East African. Kenshi twibanda gusa ku biba muri Uvira, hagati ya Uvira, Congo, Rwanda no Burundi, ariko uno munsi nagomba yuko dutereza amaso kuri East Africa yose, ibihugu bya East Africa byose, cyane cyane ibyo tumenyereye muri politike zavyo. Uno munsi turavuga kuki nagomba tuvuge ku leta zo muri East Africa zidashobora amaguverinoma adashobora guhindurwa n'amatora. Ubwa mbere tuje ku gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu leta yaho idashobora guhindurwa n'amatora. Kubera iki? Kubera icambere ubwoba bw'uko leta ubutegetsi bushobora gufatwa n'abantu bafite ingengabitekerezo ya genocide, noneho bigatuma ivyabaye mu myaka ishize tsembatsemba n'itsembabwoko ryabaye ku Rwanda byongera kugaruka. Ikindi burya iyo umugambwe umaze igihe kininiya wariyubatse imyaka myinshi haba harimo ababifitemwo inyungu, baba barubatse inyungu zabo, baba bafite ubwoba yuko mu gihe hoza ubutegetsi bushasha izo nyungu bashobora kuziburiramwo. Ndetse iyo point ya kabiri niyo muza kubona igaruka ku bihugu byinshi. Tugende igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi naco nyene
ni igihugu leta yaho idashobora guhindurwa n'amatora. Umugambwe CNDD FDD ni umugambwe udashobora kurekura ubutegetsi bw'igihugu kubera ibintu by'amatora, na cyane cyane bobo nta n'ubwoba bafite yuko yenda leta yo bita leta y'abatutsi yari imaze imyaka myinshi kuva kuri independence yoshobora gutsinda amatora. Ibyo ntibyoshoboka, ibyo ntibyokunda, kuko bavuga bati abatutsi mu Burundi ni rubanda nyamuke, cyane cyane ku bavyemera. Ndiko ndavuga ku bavyemera ibyo bintu by'amoko kuko bibaho, ariko ku ruhande rwanje narabwiye ko ibyo ntavyemera. Abarundi n'abarundi, namye nkurikirana ikiganiro c'uwahoze ari umusenatere umukuru wa Sena mu Burundi, avuga yuko by'ukuri ibiranga amoko bituma ushobora kuvuga ko uyu mugwi kanaka ari ubwoko mu Burundi atabihari, yuko twese abarundi turi ubwoko bumwe. Aho namushigikiye kuri ico gitekerezo, kandi ico gitekerezo arico gishobora kimaze kuva mu mitwe y'abarundi, coshobora kuba kikarangiza indyane zijanye n'ibintu by'amoko mu gihugu c'u Burundi. Rero nkaho nkaba numva no mushimira cyane ku bitekerezo byiwe yavuze. Uriya Bishop yarayoboye inama nkenguzamateka y'u Burundi, kuko ibyo avuga vyumvikana. Rero CNDD FDD n'umugambwe udashobora gukurwaho n'amatora, cyane cyane ko umugwi akagwi gatoyi k'abagize CNDD FDD bamaze kubaka inyungu nyinshi, batopfa kwemera guheba izo nyungu ngo nuko habaye umucezo canke umukino w'amatora. CNDD FDD rero leta y'u Burundi nayo n'umugambwe udashobora guhindurwa n'amatora. Tugende muri CCM Tanzania nayo nyene umugambwe CCM ni umugambwe udashobora kurekura ubutegetsi biciye mu matora, kubera ahanini umugambwe CCM uracagendera kuri ideology yuko Nyerere yasize awubatse, nuko abatanzania bamaze imyaka myinshi atawundi mugambwe babona, atawundi mugambwe bizeye. Gutyo rero nubwo icamwa ca Chadema cogerageza ibyo ari byo byose, hashobora gukorwa uburyo atawundi mugambwe ushobora kuba wahindura intwaro muri Tanzania biciye mu matora. Hamwe nuko nabo nyene burya muri CCM harakagwi gatoya k'abatanzania bari muri CCM bamaze kwigarurira ubutunzi bwose bw'igihugu ca Tanzania, ku buryo rero bavuga bati mu gihe hoza uyundi mugambwe mushasha nka Chadema canke undi mugambwe, ati byotuma izo nyungu cyane cyane nk'abantu bari ba Kikwete. Buriya hariyo n'ibindi bicocoro byo muri Tanzania by'abagenerale benshi bapansiyonye bakava mu gisirikare, badashobora kurekura ubutegetsi kubera inyungu nyinshi bamaze kwirundira ko, bituma bavuga bati hamwe hoza uwundi mugambwe wo twihora, kuko baba bazi ko byinshi byavuye mu biturire canke mu kunyonora leta. Ivyo rero byotuma badashobora kurekura ubutegetsi, ntabwo borekura ubutegetsi kubera inyungu. Nkuko nabibabwiye, ico kintu c'akagwi gatoya kaba kari mu migambwe iyoboye ibihugu, niyo mbogamizi y'impinduka zishobora kuza mu bihugu bitewe n'amatora. Ariko cyane cyane iyo uriko urakurikirana niyo migambwe iri muri opposition iharanira gushika ku butegetsi muri ibyo bihugu, usanga ata programme zo kwemeza abaturage zatuma bavuga bashira imbere, byatuma bashobora gutorwa, kuko kenshi bavuga ibintu by'amoko, bakavuga ibintu by'ubunyoni, ku buryo nabo nyene ndetse iyo baje ari bashasha nk'uko atakindi bashika bakora atari nko kuba amasiha mu bigega bya leta. Tugende muri NRM mugambwe wa Yoweri Museveni muri Uganda, ni gukurira
gukurira agashitsi umugambwe woba ugomba guhiganwa na NRM wiyumvira yuko ushobora gushikira ubutegetsi biciye mu matora, ibyo bintu ntibyashoboka kuko nk'uko nababwiye iriya migambwe imaze imyaka myinshi baba bariyubatse mu migwi mitoya cyane imiryango y'umukuru w'igihugu baba barubatse inyungu nyinshi ku buryo rero umugambwe uwo ari wo wose mushasha woba warabuza kugira ngo ube woyobora igihugu baba biyumvira yuko ushobora kubangamira inyungu baba baregeranije iyo myaka yose. Rero n'umugambwe wose uza uhiganwa na NRM yo mu Rwanda nta byizero plutôt yo muri Uganda nta byizero na bike ufite yuko ushobora gushika ku butegetsi biciye mu nzira y'amatora. Twovuga ikindi gihugu kihe? Kongo umugambwe wa Etienne Tshisekedi uyobowe n'umuhungu wiwe uno munsi nawo nyene uriya mugambwe nimba witwa gute uriya mugambwe wa Tshisekedi nabo nyene n'umugambwe udashobora kurekura ubutegetsi kuko ugizwe n'akagwi kigaruriye itunga ry'igihugu karajwe inshinga no gusahagura itunga rya Kongo no kutababara abaturage. Rero uriya n'umugambwe udashobora kurekura ubutegetsi ngo binyuze mu matora. Rero abo bifuza guhiganwa n'uriya mugambwe wa Tshisekedi ariwe bita Beto, uriya mugambwe nawo nyene n'umugambwe udashobora kurekura ubutegetsi ngo nuko byoba biciye mu matora. Igihugu conyene leta ishobora guhinduka binyuze mu matora n'igihugu ca Kenya. Igihugu ca Kenya nico gihugu conyene muri East Africa ubutegetsi bishobora guhinduka biciye mu matora kuko buriya imigambwe yo muri opposition muri Kenya nta migambwe ya kera iba ihari. Iya migambwe ya kera yose yagiye isambuka ku buryo iyo hageze ibihe by'amatora imigambwe irisambagura bagashiraho amahuriro mashasha. Ayo mahuriro mashasha rero niyo atsinda amatora. Urebye nk'ibyabaye kuri Uhuru yihuje na Ruto batsinda amatora, kuri Ruto nawe yihuje n'abandi bo mu migambwe cyane cyane abava mu bwoko bw'abakikuyu, nibo cyane cyane bakoranye baheba uwabo Uhuru Kenyatta abona gutsinda amatora muri ubwo buryo, ku buryo usanga muri ibyo bihugu ka Kenya hatsinda amatora imigambwe, amahuriro y'imigambwe yishize hamwe. Nico gituma uriya mugambwe wa William Ruto washoboye gutsinda amatora kuko ryabaye ihuriro rishasha ryashoboye ujya mugambwe UDA ryabaye ihuriro rishasha ry'abantu bari bavuye mu migambwe myinshi, yaba bari bavuye muri ujya mugambwe wa Uhuru, abavuye muri ODM, bari bavuye ku nyuma abakamba bita bari nyuma y'umuntu yitwa Kalonzo. Abo bose bamaze kwiyungira muri UDA bashobora gutsinda amatora. Muribuka kuri Uhuru Kenyatta atsinda amatora ko bakoze ikindi camwa gishasha kitwa Jubile, bashinze Jubile babona gutsinda amatora. Rero ni muri ico gihugu ca Kenya dushobora kuvuga yuko imigambwe ishobora gushika ku butegetsi biciye mu matora, ariko ibindi bihugu nabadondaguriye nababwiye impamvu. None byogenda gute kugira ngo intwaro zishobore guhinduka muri ivyo bihugu? Intwaro kugira zishobore guhinduka muri ibyo bihugu niyumvira yuko ibitekerezo bitangwa n'abantu bo muri opposition bikwiye gushingira hanini ku bijanye n'ubutunzi, bakareka gushira imbere ibintu bijanye n'ibintu by'amoko, bakareka gushira imbere ibintu bijanye no gutanguza intambara, kuko ubwa mbere ibyo bihugu nkuko nayabwiye yaba Tanzania, yaba u Rwanda, yaba Uganda, yaba Burundi cyangwa u Rwanda, ni ibihugu byamaze gufata inzego z'ubutegetsi ku buryo izo nzego z'ubutegetsi zikingira
kagagwi gatoya kaba kari ku butegetsi kaba karigaruriye inyungu zijanye n'ivy'igihugu. Rero mu gihe imigambwe iri muri opposition, twakwita imigambwe iri muri opposition, ubwa mbere muri ivyo bihugu bagomba kwikuramwo urugamba rw'umuheto bakagwikuramwo, ahubwo bagakoresha strategy zibiri yo kwinjira muri uyo mugambwe bakagerageza guhindura ivyiyumviro canke abategetsi biciye mu mugambwe indani, ariko atari umugambwe uboneka ko ari umugambwe woba uri ugitangura canke uvuye hanze canke witwaza ibintu by'amoko. Hanyuma rero cane cane kampanye zabo canke agenda politike zabo zikibanda ku bintu bijanye n'iki n'ubutunzi, kuko ahenshi abo bagundira ubutegetsi ahanini n'ubwoba bw'uko bokwakwa isahani y'ifungurwa bafungurirako. Ibyo rero ugaca usanga mu gihe abantu bifuza guhindura ubutegetsi muri ibyo bihugu badafite ibitekerezo bishasha bishobora kwemeza abaturage benshi, kandi ibyo bitekerezo bimaze kwemerwa n'abantu benshi ku buryo uyu mugambwe cyangwa iryo shaka rigize igikorwa cyo gukoresha inguvu, boreka nabo gukoresha inguvu, ahubwo boba baremeje abaturage bagahagurukira rimwe bagashobora guhaguruka bagacuvya inguvu za gisirikare, kuko abo bategetsi inguvu za gisirikare bakoresha ntizishobora kunesha abaturage bose mu gihe boba bahagurutse barondera kugira ngo ubutegetsi buhinduka. Ariko kandi vyonagorana mu gihe ubutegetsi bukora neza. Mu gihe ubutegetsi bukora neza, ndabahaye akaronko k'igihugu c'u Rwanda, usanga abaturage bafashwa mu buryo butari bumwe, umutekano ari wose, ibintu iterambere riba rigaragara. Biba bigoye cyane kugira wewe uve hanze uzane ibitekerezo nguje guhindura igihugu kiba gifite guverinoma iyobowe neza. None mu gihe guverinoma iyobowe neza, niyumvira ico gihe yuko banashatse abaturage buhurikira muri uwo mugambwe bose, hanyuma rero buriya buntu butagenda neza bugakosorwa na cane cane hagatezwa imbere ibindi bisata nk'ibisata bijanye n'iterambere ry'abaturage bose mu by'ubutunzi, bitume abaturage badashobora kubona yuko kumbure guja guhurumbira mu by'ubutegetsi ariho hari amaronko, ahubwo bakabona yuko abantu babwo bagiye muri za business, muri za investment, ariho babona amafaranga menshi kurusha kuja gukorera umushahara muri leta ushobora guca kabiri gatatu ukirukanwa. Rero n'ivyo bitekerezo nagomba gutanga cane cane bijanye n'amatura canke ibivugwa ku mareta ari mu bihugu vya East Africa. Sinavuze kuri Somalia canke Sudani kuko n'ibihugu cane cane bikizonzwe n'indyane zijanye n'ibintu by'amadini n'ibintu by'amoko, naho nyene bikaze cane ku buryo biba biguye gutanga intumbero ya politike muri ivyo bihugu, kuko usanga bo bapfa ibintu bitagira mvura by'amoko canke by'amadini. N'ivyo nagomba gushikiriza. Dukomeze gukora analize mu biriko birabera muri East Congo, cane cane turakomeza twibanda ku mupaka wa Uvira Kavimvira hagati y'Uburundi na Congo, aho M23 AFC twigwaneho batangaje yuko bagiye kwigarurira Uvira vuba. Turavuga ku bijanye n'impinduka turiko turabona mu biganiro hagati y'abanyapolitike, abagize leta ya Congo, abagize AFC M23 twigwaneho, abagize leta y'u Rwanda. Turaza kubigarukaho. Icambere nagomba kuvuga, twagomba tuvuge gatoya kuri Bunyoni. Nibaza yuko bibaye kuri Bunyoni byashishikara kubera isomo abanyapolitike b'abarundi biyumvira yuko iyo bageze ku butegetsi baba bahindutse imana, baba bahindutse abantu bica bagakiza.
niyumvira yuko ibi byabaye kuri Bunyoni byobera isomo abanyapolitike cyane cyane aba-CNDD-FDD, duhereye kuri perezida Ndayishimiye, duhereye kuri secrétaire w'umugambwe CNDD-FDD, n'ibindi bikomerezwa biri mu mugambwe CNDD-FDD, byobabereye isomo yuko ibintu bishobora guhinduka, aho ushira abandi ibyo ukorera abandi nawe ukabikorerwa. Rero niyumvira yuko nibyo ubuzima bw'umuntu, umuntu afite abana, umuryango, umuntu yitwa ko yoba yaragwaniye kugira ngo CNDD-FDD ishike ku butegetsi, ubirebye muri iyo nzira wogira birababaje, ariko na cyane cyane iyo twibutse amabi nawe yakoze, abo yishe, turibuka muri 2015 no mu bindi bihe mbere amabi yakoze, igihe yita Mutamade. Murumva yuko byabaye kuri Bunyoni canke byabaye kuri Petero Nkurunziza, ibyo byose bikwiye kubera la classe politique burundeze, yuko kuyobora neza bifite umugisha, kuyobora neza ukirinda gukorera ibyaha buyoboye, ukirinda gukora amabi, bifite ingaruka nziza. Turabona abaperezida bakiri mu Burundi nka Domiciano Ntibantunganya, nabo n'abantu babaye abaperezida nubwo byari mu bihe bigoye, ariko nta mabi agaragara bagirizwa bakoze. Urabona ko bariko barasazana iteka, ndetse burya mu buyobozi nubwo umuntu yokora amabi, ariko akaba ari amabi atarenze nk'ayo CNDD-FDD iriko irakora canke yakoze muri kahise. Niyumvira yuko ibyo byose bishobora gutuma umuntu ashobora gufasha n'ibindi bihugu mu bijanye no kumvikanisha, mu bijanye no guhagarikira amatora n'ibindi bikorwa byo gufasha mu kugarukana amahoro. Ariko iyo umuperezida yihaye gukora amabi, yihaye kwica, yihaye kuzibangatanya abo batavuga rumwe, kenshi ntabwo usanga yuko iteka ryiwe arinda asaza rigaragara neza. Murabona nk'aba Petero Buyoya, urabona yuko umenga nakibagiwe kandi yayoboye igihugu imyaka myinshi, ariko kuko bigaragara yuko atashoboye gutunganya neza ibibazo byari hagati, amatati yari hagati y'abarundi. Murabona yuko atari umuntu twovuga ngo yasize izina canke icibutso mu gihugu c'u Burundi. Ariko urabona nk'abantu nubwo batari bashoboye gukemura ibibazo bijanye n'amacakubiri nka perezida Bagaza, murabona ko yisaziye amahoro, kandi hari ibikorwa byinshi yibukirwa ko cane cane bijanye n'iterambere ry'igihugu c'u Burundi, ko igihugu c'u Burundi giheruka guhagarara neza mu vy'iterambere ku ntwaro ya perezida Bagaza. Ibyo rero ni ibintu ata muntu yobiharira, haba mu bantu bava mu moko yose, muri kura zose za politike, genda nubwo nawe atashoboye gukemura ikibazo kijanye n'iby'amoko. Kandi ikibazo kijanye n'iby'amoko kugeza uno munsi nta butegetsi turabona, Burundi burabona bushobora gukemura ico kibazo cyo kubona ko abarundi ari abarundi, ibyo by'amoko atabihari, ibyo by'amoko ataco bimaze, ataco bivuze, bikwiye gukugwa mu mabwirizwa shingiro, bigakugwa mu mategeko yose yashyizweho, abarundi bakumva ko ari abarundi. Ibyo birahagije, tuvuga ururimi rumwe, dufite umuco umwe. Ibyo bintu by'amoko rwose bigakugwa mu mitwe y'abarundi, kandi ibyo leta ibigizemwo umwete byashoboka, kuko nk'uko amacakubiri yigishijwe akigishwa ibyo by'inyitamoko z'abatutsi, abahutu, abatwa, nk'uko vyigishijwe imyaka myinshi n'abadukolonije bakabigiramo uruhare. Ico gituma bisaba imbaraga zitari nke kugira ngo iyo mbuto mbi yabibwe, murabona ibyago yateje, ishobore kuva mu mitwe y'abarundi. Si abarundi gusa, imitwe y'abanyarwanda,
abari mu burengerazuba bwa Kongo. Hari n'ibindi bihugu yenda bifite ibyo bibazo by'amoko nubwo bitarashira mu mashi, haba muri za Kenya hose aho twita abakikuyu, bakarenjine, abakamba, abaki, usanga bahangana kenshi, ndetse mu bihe by'amatora ugasanga nubwo ubwicanyi butaja ku rugero runini, cyangwa muri za Tanzania duhora twumva burya bariya bari kwa Tundu Lissu n'abo bandi bo muri CCM, burya harimo n'ibintu by'amoko nubwo bitavugwa cyane, bitavugiwe hejuru, ariko ibyo bintu by'amoko mu Afrika ikwiye kumva ko ari ibintu ataco bimaze, bikwiye kurandurwa mu bihugu byose, ahubwo politike zikita ku nyungu z'abantu bose, kuko burya ubundi politike uko tuzibona mu isi, politike burya ari inyungu z'abantu, ariko iyo bibaye inyungu z'abantu bake bizana ibibazo. Cyo gituma bisaba ko politike zigomba kuraba inyungu za bose atakuvangura. Ikintu cya kabiri nagomba kuvuga ko n'ibihugu by'i Burayi byihaye cyane cyane mu banyabwenge abo twakwita les experts b'abanyaburayi, bihaye kunegura igihugu cy'u Rwanda yuko ataterambere rihari, yuko ibiharuro bitangazwa ari ibinyoma. Ibyo rero niyumvira yuko ari ishari ryo kubona ko hari umuperezida muri Afrika ashobora guteza imbere igihugu ciwe, kikagira iteka ritekane, kikagira iterambere rigaragara. Mu bisigaye mu Rwanda nico kimwe n'ibihugu byose byinshi byo muri Afrika ndetse no ku yindi migabane, burya ni Burayi, burya ni no muri Amerika, burya naho nyine ugize statistique, burya abantu batunze muri za Amerika usanga ari bakeya, abantu batunze usanga ari nk'ibyo bice nyine 20%, ariko ugaca usanga ibice nka 80% ari abakozi b'iyo miryango itunze. Ibyo byatewe n'iki? Byatewe n'ibyo twakwita type d'économie capitaliste. Ni type d'économie idashobora gufasha abaturage, abantu benshi gutera imbere, ahubwo ni type d'économie ishobora gufasha abantu bakeya bakura imitahe mu butegetsi bwo muri leta, hanyuma bakabona kuguma batera imbere. Ugaca usanga type d'économie na systeme bancaire ziba zihari arizo zashobora gutuma abantu bashikira imitahe. Uca usanga ahanini abayishikira iyo mitahe n'abantu bakora muri leta baba bivye, baba bariye ibiturire, ugaca usanga barabona imitahe. Ugaca usanga nizo systeme bancaire ariko ndavuga nazo nyene ntabwo zakira aba startup, ntabwo zakira abantu bagitangura ubuzima bw'iterambere, kandi abo nabo bakeneye gutangura ubuzima bw'iterambere n'urubyiruko niko guhisha muri Afrika. Rero nico gituma ibice 80%, nimba bavuga ati ibice 80% cyangwa 70 cyangwa 90 bikenye mu Rwanda. Si mu Rwanda honyine, ni mu bihugu byose bya Afrika ndetse n'ibihugu by'i Burayi. Ibyo byose biba bitewe n'iki? Biba bitewe n'ibyo twakwita type d'économie appliquée. Ariko nibaza yuko rwaba u Rwanda cyangwa ibindi bihugu bakwiye kuraba type d'économie ishobora kuba suitable ku bihugu bya Afrika, cyane cyane nk'icyo twakwita type d'économie mixte. Type d'économie mixte ituma nyene les capitalistes babandanya bakora, ariko niyo ucanganye na lo socialisme cyangwa lo communisme, ukagira iyo mixage, bituma na babandi b'abatunzi n'abakene cyane bashobora gukorera hamwe, noneho bose bakazamuka ku rugero rumwe. Usibye yuko iyo type d'économie mixte ishobora kubangamira abo bari muri capitalisme, kuko usanga bari mu byo bita capitalisme barigaruriye imitungo migari y'ibihugu. Ugaca usanga rero ntibakunda kwemera yuko abo bandi batoya nabo bakiri ku rugero, babandi 80% bashobora nabo kuba bo koroherezwa bagahabwa type d'économie ishobora gufasha abanyafrika kuzamuka benshi. Cyane cyane ico nohanura ni pratique ya type d'économie mixte. Hanyuma iyo type d'économie mixte
ikaba iri adapte kuri la realite de l'Afrique, kuko kenshi ibintu dufite muri Afrika ni ibintu twakoporoye i Burayi, mu bihugu by'Abongereza, mu bihugu bya Faransa bivuga igifaransa, ha muri francophonie canke muri Commonwealth. Ibyo byose ugasanga turakoporora, ariko wacu usanga ntabwo biri adaptable kuri realite y'ibyo dufise muri ibi bihugu, na cyane